ndumiwe nababonye ari babiri imitima yabo itakiri kubiri baraberanye nukuri baraberanye mashallah. Hello bakunzi ba Nyinshi Media kuko mbona nice behind camera muri kumwe nabo babashika nice no musabana behind camera. So guys ndabakunda cyane ndabakunda kuri support yanyu. Uno musi murabona abantu turi kumwe imbere yanyu muri kumwe na Mola na Ange Mola yari nakoze kungora umuntu David agifata neza mino misi umuntu daririmba fresh umuntu afite nice voice. Hapo muri kumwe ikadiri imbere yanyu muri tipi bamwita Chatawal kandi afise izina ndende ariko muri presentation abashora kubaramutsa reka duhere kuri Mola karibu imbere ya kamera zacu za Nyinshi Media. Hey guys, mumeze bien bakomeze neza abakunzi ba Nyinshi Media nibakomeze fresh n'abakunzi ba Ange Moha nibakomeze fresh. Okay, sawa meze fresh katugenda kuri chata wo present zina ryawo ko wati Jerry tukundi ofisi zina ndende blo. Ebana ewana ndabaramukije mwese ndabaramukije kabisa Inyishu Media abafan mwese turabashimye kwere. Okay, izina ryanje ni Chatawal Blondian Kala the hit maker Arion Blondian. Yes. So guys, ndio ko muri baza ibintu ko baza ne abastari babiri imbere yanyu uko bumvise n'izira muravyumva yuko ari abastari. So Ange Mola ni baziri kuri baza nice wandondere iki. Nunda cacimvira. Iki. Ariko manje no kukumana nzopira ubusa ubusigenda Canada sutwa. Sigenda Canada sutwa baho nkiriye manje. Sindavyifatamo ubusigaye nzane umuntu by'ubusazi. So Ange Mola wo mutipe muri imbere yawe. Asha kubwira ko wewe arakuze kuri nani yarantumye ngo ati yuko ngora gukeneye ashaka yuko aragukunda antuma je genda bikubwira ariko uwundi mutipe nambwiye ati nawe sinzira ko biba nka nine woza imbere ikishikira so Chatamora ijambo ni wawe mikrofone na iguhaye ubundi behind camera basha kuyaga ukamubwira ni kiwo ntumye ko umubwira Chatamora ni Ange Mola. Umutagwa no kuvyitiranya wabigize Chatamora na soni yange sino nirahera imwe twapfa Chatamora arakunze ashaka kugira ikintu yatumye abwira ati ashaka ko gukura sitikari featuring sindikari iki ashaka gusaba featuring imbere ya kamera atogusanga private so Chata jambo ni byo Bana kakademo kwere kari super mborumenga kitaka poudre kwere What? Ego kabisa ndakabona uwo R9 nguma numva ni biki panze gute ko numva umenga muri mu rukundo je byancanze byanje wabutse kabisa uzango na R9 wajovuga na je. So you are brag to me ariko bikaracya murazi umuntu ivyo abona arabivuga kwe hama nyine mbona uri super umeze byo refresh. Chata uko aririmba mikrofone fake uyishire. Okay. Oya no gukora ikosa sikosa ni gusubira ikosa ntibisubira. Okay. So mdemu mwiza usa neza kandi ndabona uri super kandi nanje mbona umenga twoja mu rukundo kuko mbe muraririmba. Okay, ahubwo ikibazo gutanga kumbaza kwanza kumaza uraririmba. Numva ngo ayo majambo yose yarakene muri umwana. No, birakenewe. Umva ndakubwire. Kuko mwese murabastari yo bastarira. Urumva n'ukuntu ariko aravuga ntinaruhuka numva ngo simva nzeka aravuga. So je ndi umuraperi niyo mpamvu nigeze kuvuga ibintu ewana bi speed nka Messi ku makorosi. Ariko ivyo ndi Okay. Uri umuraperi. Je ndi umuraperi. Manje aho karukawe kuko wewe kundi kunda kubona ushaka kudraga. Mvuga karandirimbi. So Nashaka kudraga cyangwa kubona. Muri cyane kapera. Cyane kapera kidogo. Hari umudemu nabonye yitwa Ange Mola ndabibona umutima uranka kubihora nice aka kademu karandenze nice ndamubona umutima ugatera kujya kwigikombe kujya kwabaza bahiganirwa igiko erega Ange Mola kukugira n'ubugombe smile boy Chatawal atari kwe umudemu yandenze kabisa yandenze yego reka musigamura abastari kibonye ko nakoresha abastari Ange Mola umuntu akubwiye uko muri kapera nawe ni wo munyishurira Muzi mwahuye Iruvugo sinzi turimwo niko kubara nakwemera nta kune hasi kuraho ubu turashoboye uwo musubirije uwo musubirije ubu aragukunda bitsikuru kuko yagushanye cyane musubirije mudemu ndamukunda sana ari super kabisa yego okay kana bakwishure muri kapera kushane igidi agufiti yiji blo yego arasuye kandi anko so sexy so reka turibe tu
kunyumva si bibi kunyegera ntabwo ari ikosa ariko sindi muri ivyo nabonye vyatwaye abandi imitima kubw'ivyo nta mwanya mbifitiye nta mwanya mbifitiye Hello baby girl, ega burya nanjye usaka ndabigwemo baby girl love umutima nguma nkubona ukagumutera nasi yarakumpereje nawe urukundo ngugura runyegereje je nshaka kuzukuruze anje mora mu mutima niyugumutera tera nasi aka kademo nifu urukundo rwagu rutanguye kumbera fo Spike boys yawan food gali kufa mutu kufa muri studio twaje kuganira uyage nk'abagabo ureka ubutarushire hirya anje mora mbere inyishu media anje mora mbere inyishu yacu mbere ikibazo umutima ugumutera ufise ikibazo nukuye kubibona naye sukwi bibona ikibazo canje anje mora mbisukara kaba majane tukabamera kanje vuza hello vale ojo kudima mariage So, wait. No, like in November, murikomuza muri mood yo kuririmba kandi, okay? Right now, urana stage n'ezanzanye. Okay. Ama réponse ntari kuri microphone. Wewe tuzonsange inbox. Ubu sindi move to kwishurana. Garuka unsange inbox. Umwana atanguye kwemera nahise rega atanguye bujya kunkenera mola bujya kuri kamera sindabihora kajya kana bujya karakaze sinobihora twabivamo so ariko thank you iyo style nshasha yo mu Burundi uwo bastyle nta kuzagara ku majambo zagara mu ndirimbo berekane icuco eko nice umunsi muzondurimbira Ebani ni kibamba kibere ngaho kabisa. Mani kwimana cyo nababwira muri kapo nziza. Muri kapo nziza vraiment. Encore ubu nyine abaye kapo. Eba shabi wone ndo unamsikia huyu. Nice nkazogaruka mu kiganiro cyo ari kuri misi yose untera surprise bibi. Mani eglise mu rukundo ibintu byo bitesa sana. Mola hamwe na chata. None nk'ubu uyivuga uti mugiye mu kazi. Mu mutwe hari inkundo. Urabona urukundo nawe rwaramwisha abwo nabivuge nawe wene. Mani je ibintu by'inkundo no. Nice. So nuvuga ngo ubu nyene icyo duza numva ko barakazi ko duhuriye ko cyane paraporo ibintu vy'inkondo. Wovuga ati uko mukuranya akazi nawe sitawe ari kumwe by'inkondo ushobora. Yes. So nivyo biri super muga birabandanya nyine urazi ibintu biba vyama bigoye ariko bukebuke ni go rugendo etape par etape. Mufite gahunda yanyu mwe. Oya si gahunda yo kugusaza nabindi. Yego. So urazi ikintu kimwe ikintu cambere gituma abantu bikigiye badakora izo bashaka gukora ni ibintu vy'inkondo. Ushobora kuja couple n'umuntu gacuba fibre cyane. Urana nk'uyu unye dufite n'indirimbo akantu karimo gusa dukundana cyo ndamwankirico. N'indimo gace hagarara urumva turi mu kazi tureka akazi gakore vy'inkondo tubireke. Okay? So ofete no kuvuga ko bibamo byose birashoboka erega bukebuke niko rugendo. None mbese atahura afise YouTube channel. Ewa iriho kweli. Kuvisa ukuntu rapa. Vraiment utora babivese. Eba ni imana imbere imana irahari. Ni uko gusasa nk'aba abantu nkamwe ngiye bataruka gusasa bose. Babwira bakunze INYISHU media YouTube channel yanje ni ukene ku supportinga kenda kagura subscribe na share na comment hajya hepfo code. So hama izina ryanje ryo kuri YouTube channel yanje ni Chatawale Blondian Kala. Chatawale Blondian Kasi ash antamenye ufise Blondian Kala subiramo. Okay, Blondian. No, Blondian Kala. Ndegwana wale ofisi izina ndende. Ariko ntangorane abantu hari abantu bize zeraho niti. Ekasi vuga ko life niyize. Ahubwo wari wagiye kuri ibi bitabo ntwari Kala. Chatawale Blondian Kala. Okay bavyumvise. Kwigura mugo. Ikapo yanyobera. Uragarutse makapo kandi. Ndabizi ashmora ubwati uko nawe ari arakazi ni sawa ariko ndi makapo ntadukunda tsunde bashimira cyane kuko ati mwitavye. Kandi anje ndagukunda ukuntu utagara mu bantu. Cyo gikurega umuntu agizwe n'uwundi. So nivyo kabisa. Uburengeti nubuze bikwibagiza bamwaharanye mu mbere. Ibi bintu bikazosubira. Sentira bakunze banyinshi mu dubacanye cyane gasoya nawe. Yako kugira tugerega tuheze kiganiro. Okay.
nababonye ari babiri imitima yabo itakiri kubiri baraberanye nukuri baraberanye mashallah tugiye kuri nani cyata isezera ko zayishimede bacika kapara gatoya ndakumva bakunda kuvuga ko mwari twahuye n'umwana ari nice anje mola ndamubona umutima kadunda niko guhura n'inyishu media bya bibazo mfise ndabikira kuri media inyishu media spider boy shatawal. Thank you so much kwa vitu Ikiganiro ndabakunda cyane nabakunze sirakunze abanyishimede bande mura subscribe ku channel y'abatipi banyu mugerageze gusupporting ugaruka rwanyu nyuma rero kora subscribe kuri channel yacu y'Inyishimede twakora subscribe ubu mu abone wacu tugomba bazana ibintu byiza nice we amaze kuba dada sutwa nice ndabakunda cyane sabo ko izimize kamera ndumiwe.